benshi barabimenye noneho no kubinyegeza nasanze n'ubundi ari amakosa nasanze ataco vyofasha benshi baramaze kubimenya mumbabarire kwera iyo mpamvu ntashobora kuvuga ubunyene gusa hari impamvu yatumye kandi iyo mpamvu nayishimye cyane ko niyo yatumye bikunda ndiga ubundi sinaye guca kwishura mu gihe iyo mpamvu atari imbura ashobora gucitubarira je sinkunda kubivuga ivyo benshi bamenye ico ndi basi uwo ndiwe benshi bagiye barampeba bamva ko nico catumye inkora irya ndirimbo bita Party ayesi nuko bantu banje muraho murameze neza bo bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta munsi numwe Imana izonerwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloys the Sniper anyita ntwari nkuko mwamwe mubikora ntaho muba mwihenze so guys no munsi rero ndabaza ni wundi mutipa arenze sana mu gisagara ca Bujumbura ndakeka mufise byinshi muza kumenya ko mukuri kiganiro cyose kuva ku ntango gushika ku mwisho muraza kumenya byinshi kuri no mutipe no muririmbyi mwiza cyane afise indirimbo nshasha ariko gukora ibyo byose muraza kubimenya afise n'izindi ndirimbo nyinshi cyane agomba gushira ku mugaragaro zimeze neza cyane ibyo byose muraza kumenya muri kino kiganiro rero mubane natwe ntimurambigwe kugira ngo muze kumenya byinshi kuri we uno mutipe so sinamuvuga mu izina ahubwo reka wenyene avyivugire kubera ko Jezi nagiye na banana ivuga nabi ndazi ko muza kumukunda sana n'umubogare ameze fresh sana mu gisagara ca Bujumbura mwino misi ari kucata asoreka rero ndamwakire kuri Senga Media TV hama atuganire kimwe canke bibiri afise ashaka kubabarira ibindi byose muranzi ngene mbaza ndamazi bibazo byanje byose muraza kwironkera inyishu bro karibu asante sana umeze fresh ndashima Imana ego urumuririmbyi mu gisagara ca Bujumbura abantu benshi bashobora ko batari bakuzi no munsi ariko bagiye kukumenya urashobora kutubwira nk'umuririmbyi tukakwakira nk'umuririmbyi nyene kuri Senga Media TV merci beaucoup ndaje muri game sindabagemuriye abigiti bihangange tugiye guhangana katugezaho uraje muri game utabagemuriye abibitwa bihangange mugiye guhangana tugiye guhangana bro indirimbo yitwa gute iri kuri channel yitwa gute abashura kuba batari bakuzi uri mustare navuga ngo kiri mushasha abatari bakuzi ni gute wo wisobanura nitwa MKta indirimbo shasha mfise ni Party yego iri ku rubuga nyene rwa YouTube MKta official niyo yisanga iyo ndirimbo kweli MKta fisa amakuru yuko ushobora kuba uvuka mu muryango wabasangwa butaka sinzi nimba ari byo canke nimba ari urusaku niyo uza kuduha umuco nibaza ko ubu ntakibinyegeza kubera benshi barabimenye noneho no kubinyegeza nasanze n'ubundi ari amakosa nasanze ataco vyofasha benshi baramaze kubimenya umwe avuga vyemera muri make yego uvuga mu muryango wabasangwa butaka abenshi basanzwe babita ngo nabatwa nkuno munsi abantu benshi bamaze kukumenya yuko uvuga mu muryango wabasangwa butaka iyo uri kuradirimba canke uciye ahantu ntibituma bakwinuba yuko tumenyereye mu myaka ya kera abantu babasangwa butaka babafata nk'abantu menga ntibaciye ubwenge cyane babafata nk'abantu menga ntibiga amashuri nta kintu mukora ngo gitere imbere uwe nta challenge ukunda guhura navyo kubera ko wavugiye mu muryango wabasangwa butaka no kuvuga ico ntivyobura mugabo nibaza ko vyari kera kubera ubu turashigikiwe cyane ikono bivuga nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi radushigikira cyane numva umenga ubu ni sawa ufite ubu ni sawa gusa kera twarahura n'ingorane nyinshi benshi baradusuzugura bakagira gute mugabo ubu ni sawa vraiment ubu turashima Imana aho bigeze urwego biriko ubu ni sawa vraiment okay bigita kuva ubaye umuririmbyi niyihe ntambamye maze guhura nayo bitewe no kuvuka mu muryango wabasangwa butaka canka buno kwitabatwa intambamye ya mbere nahuye nayo nuko wo navyigana yabona umenga ntivyokunda yabo nababwiye ati mufashe dukore inkuru nkora umuziki bakambwira ko bitokunda mugabo maze gufata decision je bwanje ndagenda ndakora narabonye ko vyokunda ndashimira cyane abantu bariko baranyitaho bariko barafasha no kumbuga benshi cyane bariko barafasha bamfashe no gukora ama video ndabashimira cyane mbona umenga vraiment bafite urukundo rwinshi abantu ego biketa afite ibintu byinshi nza kukubaza ikibazo canje gikurikira
ndaza kwisunga cyane ku muryango uvukamo kubera ko ni umuryango abantu benshi baba babona umenga ntaco bashoboye. Iyo uvuka mu muryango w'abasangwa butaka baba babona umenga ibintu byo kwiga ni ibintu bijya kure cyane yanyu. Biketa bimeze gute ku bijanye n'amashuri? Ya ibijanye n'amashuri barabimbajije ko no mu kiganiro mpero bari bantumiye ko ryari afa passe. Kuri Ibijanye Iteka n'amashuri FM. narose umuntu arashobora kumfasha, amfashije aranjana kwiga ntivyari byoroshe cyane. Babaye bumpambire ko vyari ibintu bigoye cyane bivaye naho narindi. Ko kubera ari cyatumye mva muhira nabona umenga biragoye gusubira muhira. Nabaye ngombwa kwiga ubundi sinari kwiga. Gusa ico cabitumye mva muhira ntaco nshobora kuvuga. Mugabo hari ikintu cyatumye mva muhira bituma ntashobora gusubira muhira. Nico cyatumye bintera kwiga kugira sinsubire muhira nyene. Fete byabaye nko guhunga nk'akantu basi. Ndavuga ati nsubiye muhira ukuntu reka ntume nguma ngano. Kuvuga kwiga rero byabaye nk'agahambiro. Okay, hariho ibintu biba ariko bikaba nk'intahe canke bikaba kugira ngo umuntu niyabivuga bize kwigisha abandi bantu canke bize gufasha abandi bantu. Ndumwe mu bantu badakunda gutsindwa. Iyo uvuze ngo wavuye muhira kubera impamvu tuca dushaka kumenya iyo mpamvu yatumye uva muhira akaba ari nayo yatumye uyisanga warize amashuri. Niyihe mpamvu yatumye uva muhira? Mumbabarire kwera iyo mpamvu ntashobora kuvuga ubunyene. Gusa hari impamvu yatumye kandi iyo mpamvu nayishimye cyane ko niyo yatumye bikunda ndiga. Ubundi sinaye guca kwishuri. Mu gihe iyo mpamvu atari imbura ashobora kucitubarira. Hanyuma ntaco. hanyuma pe. Oye ushobora kuba ugomba kutujana ucumira nk'utujaniranije. Biketa hari haba mama bo mu ntara ya Kayanza bitwa Afrimama nabo basanzwe ari abantu bavuga mu muryango w'abatwa abono kwitwa basanga butaka benshi bakunda kuba bitabatwa. Naba mama batamba cyane kuri TikTok kandi bateye imbere cyane. Ufise umugambi w'uyuhe wo kwihuza n'abajya abamama mugakorana mukereka isi yose yuko abasanga butaka ari ibindi bintu mushoboye cyane nk'abandi bantu bose? Bo sinzi nimba bajya abamama bazi ariko bo ndabazi ndakunda kubona ku ma TikTok ma challenge indirimbo nyinshi. Ngo kubera bo jewe ubu utuvugana sinoza kuvuga ngo ndakaze cyane ndacirondeza. Mugabo ndashima cyane abantu beko bambwira ko indirimbo yanje yabaryoheye gose. Nukuvuga ko rero ubu sindaronka uburyo urona baba hanu kure nk'ubu kuva ngaha mu gisagara kwi deplacer gufata imodoka ari kuduga kugira gute. Nibaza ko bashobora kuba bana bari ha mugabo nibaza ko je tumaze kubonana nibaza ko batonsaba amafaranga. Nivyo nibaza mugabo. Mugabo rero bivanye n'ama deplacer mibiki sindaronka uburyo bwo konoshika gusa nafise iciyumviro cyo kuzojayo tukabonana tukayaga ko nje ndabitabo muhira ko nabo muhira bajya. Mugabo kubera uburyo ntibirakunda ko noshobora kwashika. Biketa biramaze gushika nk'akororwa kunda no mukobwa cyangwa ukagira abagenzi bakakwinuba bitewe no kuvuka mu muryango w'abasangwa butaka? Bo ni navyo ivyo nivyo vyatumye nkora ijya ndirimbo yanje ijya party meruka gusohora kubera abantu twagiye tumenyana bagiye banshika benshi bamenye ko je singunda kubivuga ivyo bo benshi bamenye ico ndi basi uwo ndiwe. Benshi bagiye barampeba bamva ko nico cyatumye nkora ijya ndirimbo bita party. Ego mu kiganiro rero gukora mu ino minsi ku radio yitwa Iteka FM wagikoranye no witwa n'umutiparaho ni n'umucuti wanje. Wavuze yuko umuririmbyi wa mbere ukunda yitwa Oleg. Why gukunda Oleg mugenga mu gihugu cy'u Burundi dufise abaririmbyi bakaze cyane nk'abitwa ba Satbi abitwa ba Mugani Big Fizo mu gihe dufise abaririmbyi bakaze cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ariko Oleg akaba ari umwe mu baririmbyi novuga ngo batari no muri 200 ba mbere bariko baravugwa mu iki gihe. Why gukunda cyane Oleg mu gihe tubona Oleg yarasubiye inyuma cyane? Sawa abandi ndakunda abaririmbyi cyane y'u Burundi ni benshi nkunda hariho benshi sinavuga ngo ndabamare ni benshi cyane harimo bakiriku bari noji n'abandi benshi cyane kuburyo bamaye amafeaturing norarana ibirato. Mugabo rero Oleg impamvu ndamukunda ufite Oleg niwe muririmbyi wa mbere je maze gukora mu ntoki. Iki kiganza ciwanje ikiinye nico niwe muririmbyi wa mbere maze kugikoza ko mu ntoki. Naramukunze cyane rero bo canda muhenda ngo ndazi no kuririmba ntavyo ndazi nta nivya nibuka. Naramuhenze uwo munsi ndamuramutse. Rero niwe muririmbyi nkunda cyane muri make. Ndamukunda cyane niwe umenga nsa n'umuntu yarabiye ko nico gituma ndamukunda cyane. Rero niyo mpamvu nanasavye nyimba niganira azokibona vraiment zonyemerere dukorana umuziki zonezera cyane. Ego bro iyo uvuze ngo
waramuhenze yuko uzi kuririmba uca umenga natwe uriko uraduhenda yuko uzi kuririmba wakoze indirimbo nziza. Dushaka rero dutahure kano kantu, ese uzi kuririmba wiyumva nk'umuntu azi kuririmba canke nawe urabona yuko uri kuribesha atavyo uzi kubera ko bivuze ngo orege waramuhenze ko uzi kuririmba. Cangira amakenga nanje bo kuririmba ndabizi icyatumye ndabivuga uko nukuntu orege kugira ndamushikire vyagoranye kugira ndamuramutse n'umuntu bari kumwe umuntu twari tuzinanye yari amwigereye hagufi namuhenze timubwire ko ari umpeti nyene azi kuririmba kuramutse nyene bisanzwe ndagira amahirwe rero nca ndamushikira nico catumye nkora orege muntu. Ico gihe umaze gukora indirimbo zingahe? Ico gihe nta ndirimbo nimwe nari bwakore nta nivyo nari bwiyumvira ahubwo. Yego. Okay, Big Keita uno munsi ufise indirimbo yawe ku rubuga rwa YouTube, ni indirimbo imeze neza n'abantu ndabatumire bagende bayirabe. Niki kintu wifuza ku ndirimbo yawe heruka gukora nziza cyane? Ikintu nifuza ndifuza ko mwebwe bene wacu mwumfasha mukanshigikira indirimbo yanje igakundwa kayikundisha n'abandi bantu hanyuma nanje ejo nkibona abandi bene wacu ndiko ndabona bakiri ku n'abandi nanje ndahibona ivyo nezera cyane vyompa iyindi shusho nkuko n'abandi baguma babimbarira. Yego. Big Keita ushobora kuba ubizi cyangwa ukaba utabizi ariko abantu benshi la majority kugira ngo bakunde umuririmbyi cyangwa umu artist wari we wese barakonta cyane ku buzima buri prive yiwe. Ubundi biragoye ko bakunda umusitari bamubona uko nyene mu muziki, baragerageza bakamenya ibintu bimugize inyuma y'umuziki. Nimba ubona kiri kubara bamukunze kubera ko yaje vuga ko yari impfuvyi yavamwe barabara ibintu nk'ivyo. Turashaka kumenya rero kahise ka Big Keita. Ukiri ruguru nimba uvukira ruguru sinzi aho wavukiye ntago wahatubariye. Nakahe kahise kawe ubuzima bwari bumeze gute? Woshobora kubitubwira mu minota 2 canke 3 kahise kawe ngene kare kameze? Bo nibaza ko kahise kanye ndakavugiye ngaha twoharara. Uratubwira muri bike nakubwiye tubwire mu minota 2 canke 3. Bo nukuvuga muri bike no bivugamwo usumenga ntivyo yikuye ko ndabivuga ariko je nabigusavye nk'umumenyesha makuru. Sawa muri bike no bivugamwo nuko twebwe twakuze novuga ko sinovuga ngo twari tugoye kubera umuntu agowe n'umuntu agwaye mu bitaro. Gusa twakuze dufise ubuzima bubi, twakuze twe tuvuka rukuru, twakuze ata amatongo dufise, twakuze mama bacu sinkunda kubisubiramwo cyane. Gusa nyene kugira dufungure vyari ibintu bigoye cyane. Nubu sinibaza n'Imana yabikoze. Imana yabikoze kigano mperuka kugira niyo nabonye abantu bakomanta bavuga ngo Imana ishimwe ngo yavuyemwo gusa ntago yavuyeyo. Ego ndashimira Imana aho ngeze vraiment. Bivaye naho nakuriye ndashimira Imana. Twakuriye mu buzima bugoye cyane, ubuzima bwo gufungura bigoranye cyane. Nayo mpamvu no kwishoye nasa nabihevye. Bwari ubuzima bugoye cyane sino bisubiramo vyose en detail byo ari ibintu bigoye ni byinshi ni birebire. Okay, ndashaka basi kumenya ku buzima bwa Big Keita ku gatwe kawe challenge wigeze uhura nazo zikomeye mu buzima bwawe bwa misi yose ku gatwe kiwawe uvuga ati jibi nahuye navyo nabaye muri ibi nakora uku byagenze uku. Urashobora kutubwira muri make kuri challenge zawe wahuye nazo personnel? Bo ibyo twahuye navyo bikuru nuko novuga ko reka mvuge ko twakuze tugowe ko je nakuze atambera tubona muhira, nakuze atakintu kimwe tubona muhira, ko je mvuka ruguru ibintu bibeshaho y'abantu ni ibintu byo gutunga ibitungwa byo kurima, natwe nta matongo twari dufise kiretse gusa ahantu twari tuba. Natwe uraza ahantu tuba n'ahantu tuba turi benshi n'ahantu amazu nyene abafatanye tuba turi benshi cyane. Nta byo kurima n'umuntu avuga ngo arafungura. Abantu bashobora kuja guhiga inkwi bakazishora bijya bintu nyene byo kubumba basi inkono nk'akarorero. Guhiga inkwi ukazishora canke kuja gukorera umuntu akaguhemba udufaranga akaba ari byo bidutunga. Mugabo ndashima Imana abavyeyi baradufashije. Niko novuga ko badufashije kubera twarabayeho n'ubu ndahari. Gusa hakuru cyane nshimira umuntu yamfashije ku ishure n'ubu nguma ndamushimira. No yaranjana ku ishure ndamushimira cyane no baracamfasha. Yego. Big Keita abasangwa butaka canke abatwa bafise imvugo basanzwe bavuga ariko wowe iyo mvugo usa n'umuntu adashoboye kuyivuga.
vyagenze gute kugira ngo ijya mvuga ikuvemo canke nta nubwo wigeze uyivuga? iyo uvuze ngo simvuga ijya mvugo je birantahura birangora gutahura kubera je numva uko navuga kera mfise imyaka 2 no numva umenga niko nkivuga kiretse ko ubunya shobora kucishamo akantu k'igifaransa cyangwa icongereza je numva umenga uko mvuga ni kujya nyene hamwe no vuga ngo narahinduye imvugo aho no bambesha numva mvuga kujya nyene ugerageje kumva abasanga butaka uburyo baba bavugamo barafisa nyine akantu kabo bavugamo ikirundi ariko uvuga ikirundi ciza cyane nyene n'icyabantu bose. nakubwiye ati je mvuze uko nahinduye imvugo ntavyo noshobora mugabo ntavyo noshobora gusigura mugabo ico nzico nibaza ko no mu kigano giheruka barabimbajije nibaza ko ari uko reka mvuge ko basi ko ari uko no bamaze igihe kinini ntaba hariya hanye tutabana baje narigeze kumara imyaka ishika kuri 5 naduze no muhira ko ahantu nari kwishuri abari bantunze barambujije kuduga bice bisaba ko ngumaho nyene bambwiye ati guma ngaha uzoshaka zakuraba no waza kundaba bo muhira afise mukuru wanje abaruguru yamanuka kundaba ino nyene ni Bujumbura. Yego. Okay, uno munsi ubaye mu gisagara cya Bujumbura. Famille yawe ibayeho gute? Iso yitaho gute? Bo famille yanje navuga ko ibayeho neza. Iko no bivuga. Kubera jewe ubu tuvugana. Ikangume nshima abantu bariko barantera intege cyane. Batuma nishima no muhira bishima. Kubera jewe ubu tuvugana sishobora kuronka 5000 ndayigeje nyene. Ni nkuko nawe ushobora kunsigana 5000 sishobora kuyajya yose. Oya no tumanja 2005 nkarungika muhira. Ko ndafise katoyi kanje kariko karigana ko nyene. Ndashaka ko kwiga nk'ubu nanje noro nk'uburyo noshaka kazana nanje ni Bujumbura kakiga. Kubera biragoye kwiga uri hariya muhira sinokubesha. Umuryango wawe uza wapfuye muri burya buzima wawusizemo cyangwa uracyari muri burya buzima nawe urapambana kugira ngo urabingene wabukora canke uza waramaze kuwukura muri burya buzima? Mvuze ngo nawe kuyono bambesha nta nivyo nshoboye no kubishobora sinumva ko bizokunda vuba. Ego vraiment no bakiri nanje nta kirundi ndigeza ko rero nabakantu nyo ari ukampaye none ico ndigeza ko vraiment vuga nta kirundi abafasha mugo ari hamwe Imana yo ntera iteka nkaronka nanje sinipfuza ko boguma hariya kandi sinofasha bo muhira gusa nofasha n'abandi babanyi kubera nanje baramfashije. Yego. Nakaye kantu uzi abasanga butaka mwese muhuriyeko? Akantu duhuriyeko novuga ko duhuriyeko si bose rumva nta kintu gihurizwa ko abantu bose ariko hariho la majority uvuga ikintu duhurijeko novuga ko ari ikintu bita ubukene na majorite usanga kenshi bakenya kandi novuga ko batiga cyane ko je nibuka nko muri muhiri wacu tuvukana turi abana 8 ijeje nyine naciye ku ishuri naho nyine si uruhara rwa papa si uruhara rwa mama novuga ko sinumva niyo vyaciye. Yego ni wowe nyine waciye ku ishuri. Biketa reka ngaruke gato kuri kariyere yo muziki. Uraje mu muziki uraririmbye ubona biriko biragenda gute? Ubona uzobikomeza cyangwa uzobishobora cyangwa urabona ko hazogera igihe ucika intege? Bo je mu muziki sinipfuza ko vyohagarara kwera umuziki ndawukunda cyane ndawukunda gose basi ndakubwiye ikintu nkunda ndawukunda cyane atwana n'ikintu je ndiko ndakora ubunye navuga ko ari umuziki wonyene. Yego kiretse gusa abantu mbona bariko banyandikira message bambwira ngo courage n'abantu banzi bazahumva bambwira ngo courage ngo umuziki wawe ngo ndabona ngo umeze neza ibiki nibiki hari no wambwiye ryari ngo banze usubire muhira je ni hata gusa mugabo ndashima cyane abantu we ko bantera intege bambwira ati kora bivanye naho uva naho uri bo niyo ntambwe ya mbere mbona ndiko ndatera kuko sinzi ko nawe umpamagara nkaza imbere ya kamera ko jewe iri ni rya kabiri ngiye imbere ya kamera kya kabiri kuva mbaho je ngiye imbere ya kamera kunyene je nimbona ko ari intambwe kwanza. Yego. Okay, uno munsi rero muri kariyere yo muziki witeguye gute gukora? Tubarire ufise uzinanye izihe nguvu abarundi cyane cyane muri rusangi abakonzi bawe abakonzi b'umuziki w'u Burundi bitegeke kuri BK? Bo je gukora nibaza ko ibikorwa n'amafaranga. Ibikorwa byose notegura ntafise amaya ntibishobora gukunda. Nibaza ko bidashobora gukunda. Garutse gato
ubwo ambabarire uri karamfasha wamfashije kugira ashike muri studio yarambwiye ati naragukujije kandi nivyo vraiment arankujije aramfasha byinshi arambwiye ati ubu rero nawe wirondeze ndavuga ati vraiment merci gusa ntiyantaye no baracamfasha vraiment nijya ndirimbo imperuka gusohora sinovuga ngo nta namahera 10 je nigeze shiramo audio barayinkoreye video aho nakoreye iyo audio manager wabo ndamushimira cyane yacavuga ati sinshobora kureka gusiga ukonya numvise uri umuntu munaka ava mu bwoko bunubu nubu je mu kugushigikira nemeye gukorera video yacha yinkorera no kuvuga rero je bikorwa ndabifise nubu ndafise n'indirimbo nashaka gukora nyuma yiyi mu gihe noronka uburyo ndashobora kuyikora Ego kandi bidatevye kubera banteye intege cyane maze kuronka message menshi banyandikira bambwira ko ari bambwira ati courage bikita reka ndakubaze kano kantu kubera ko jewe ndumwe mu bantu bakunda kuvuga ukuri kwinshi ngaha mu gihugu dufite umustar yitwa Bizimana Karume Abubakare ariwe Satubi Satubi abagerageje gutohoza bavuga yuko avuka mu muryango w'abasangwa butaka ariko amaze kuba umustar ntagabyemera ariko bikita uno munsi uraje imbere y'abantu ukavuga ati cyenda byemera ubwoko bwanje ndabwemera kandi ndi proud nabwo iyo ubonye umusitari nka Satubi yihakana cyangwa adashaka kuvuga ku bwoko yaba yaravukiyemo kuri bikita icyo kintu gitanga image ya gute cyo no kuvuga umenga sinoyikomanta ko cyane kubera Satubi namumenye nyene nka Satubi numviriza indirimbo ziwe ndanazimenye nkuze sinzi ko iyo bari mu bwoko gabo ari hamwe umva ari hamwe yoba avyihakana yoba yarakoze ikosa mugo biragoye ndamutahura biragoye kubera duca mu ngorane nyinshi ko je nk'ubu ndahubwa ingene naciye ku ishure ngene nahindaguye amashure kubera abantu nyene bamenya ngo biki nibiki bamfata nabi umenga sindi umuntu abo twigana abo twicarana bakigumura je nagize n'igihe nicara ku ntebe yiwanje aho niga baranyikumira nyene ukuntu ngo kubera umuntu je yamfashije mu byo kwiga yarasanzwe ari umudirecteur nico kintu cyanteye intege ko yaravuga ati nubwo utokwicara n'abandi bantu tora intebe yiwawe wige ufite rero niyo mpamvu je umengano nabitaho nyimba byo bari byo Satubi ari byo vraiment je umengano nabitahura kubera bwari ubuzima bugoye cyane ubuzima bwo kumenga ntitura abantu ya nivyo kweri hama rero impamvu wewe ubu uri proud nabyo havuga ati je ndabyemera nemera ubwoko bwanje niyo mpamvu ciye shaka kumenya basi jewe ego ndavyemera mugabo ntagiye kubesha naravyemeje ko je sinashaka ko bana bimenye kuko je nahajya ndafise umuntu yankoresha iganiro muri iteka yitwa Stone King yambwiye kwitwa Stone ahugenda umpaye nimero ziwe rero yaragize yambwiye ko yumvise umuziki wanje ari muri studio sinzi umuririmbyi yambwiye ngo ndirimba nkawe yavuze ngo ni Roriro ngo je ngo ndirimba nka Roriro rero ngo acarabaza ngo umuziki ngo ni wa Roriro ngo asohoye umuziki ngo bacambwira ngo suwiwe niko rero kumubwira kubera umujama umuproducer yankoreye ya ndirimbo yarasanzwe anzi kuko ni umuntu yandeze niwe yamuhaye nimero ziwe yanjanye kugira nkorera umuziki niho rero yaca ndondera arambwira ngo kunuku nano iteka FM yari iri nta naho narinzi baranjanye nyene kuri kote baranjanye navyemeye kubera nasanze babizi naho nyene sanga navyemeye imbere kamera ziriko zirafata nena byanse muri make kubera ingorane nahuye nazo mu nyuma badufata nabi numva je nka jewe basi nka jewe gusa sindiko ndagira nka je navuga ati ko naciye ku ishuri ngomba mere nk'ubihisha ngomba mere nk'ubihisha ko nta muntu azokema na umuntu antunze yantungiye ngahe Bujumbura navuga ati nta muntu azonabimenye niyo mpamvu navuga ati reka ndabihisha ubwo rero nsanga babimenye nsanga navyemeye n'imbere ya kamera niyo mpamvu rero ubu numva kubihakana n'ubundi bwa mbere naravyemeye byo bari kosa kandi babitse n'ubundi ubihakanye tusha tuzana ijya video tukamatanya ngaha niyo mpamvu rero ndavyemera ariko je kenshi ndavyemera gusa nanka umuntu abintuka kuko iyo ugumye ubimbarira umenganaga ni ntuzenye cyamura kumenga usubije muri vya bindi vya kera ariko bikita ndagure kino kintu hariho abantu bashaka kugushigikira cyangwa bashaka kugufasha bitewe n'icurico niyo mpamvu no vuga ku bantu bose bagakwiye kuba bari proud nico barico uno munsi nakubwiye kuba mama bo mu Kayanza yitwa Afrimama barateye imbere cyane impamvu bateye imbere nuko bashigikiwe kubera ko
abantu benshi bavuga ngo mu muryango w'abasanga butaka biragoye kubona abantu baje hamwe bagakora ikintu kizima. Rero mu gihe ugiye ugakora ikintu kizima biratuma abantu baza kugushigikira kubera ko barabona yuko umenga n'abandi bose murashoboye. Niyo mpamvu je numva ko utewe ishema nabyo nta kibazo na kimwe kirimo, ahubwo abantu bari bakwiye kugushigikira, bari bakwiye kugushigikira cyane kubera ko ni ikintu ciza, je no cyita ikintu ciza. Okay, Bikita, akabazo kanje gakurikira, uno musi waje muri music, kino kibuga kibona gute? Ikintu maze kubona kikakunyuzura ngaha mu kino kibuga c'umuziki w'u Burundi ni iki? Kibuga turavuga ivyo ntahura, kibuga shatse kuvuga ino industry ya music y'u Burundi. Ya nivyo cenda bitahura. Bo subiramo ikibazo. Ikintu umaze kubona mu ino industry kikakunyuzura cyangwa kikaguca intege, ni ikintu cyakubaye ko kimeze gute? Bo nukuvuga jewe kubijanye n'umuziki wiwanje, navuga ko atantambamye nyinshi ndabona cyane. Icambere audio barandihiye, video barayinkorera ndayisohora. Vraiment ahubwo ico navuze ko ico nshima nuko abantu bantera intege. Nukuvuga jewe ntangurane nimwe nari bwahure nazo mugabo kibazo ndiko ndahura naco nuko nariko ndabona ingene nzokora nk'indirimbo ya kabiri. Ubundi nizo ngwano nova ndiko ndabona simwe ingene nzokora indirimbo ya kabiri, kandi ubu ndakuze nukuvuga umuntu yarantunze ntiyoguma ntunga ngana gutya. Yaranyigishije ndava ku ishuri, ubu sinoguma mbiwe. Byasaba rero ko nyamba umuziki ndiko ndakora ushobora kunteza imbere, ushobora kugira gute, kandi narabonye ko umuziki uteza imbere abantu. Ubu kiriko mbona agendera mu modokari bayahawe kubera umuziki. Abandi bose nzi bo mu Kayanza benshi babaririmbyi babayeho neza kubera umuziki. Nifuza rero kubera je umuziki ndarimo ndawukunda, ari hamwe noronka inguvu novuga ko nozita uburyo cyangwa umuntu ashobora kumfasha. Ndazi ko bigoye kuronka umuntu agufasha, mugondo wose umuntu ashobora kumfasha. Ndifuza gutera imbere mu muziki kandi ndawukunda kandi ndawukora. Ubwanje je ndazi ko nzi no kuririmba niko no bivuga, mugo mumbabarira bavyumvise ko nazi kuririmba. Oroko urabizi kubera ko indirimbo yawe ni indirimbo imeze neza, bagende kuri YouTube yawe je yitwa Bikita nyene, bagende bayirabe. Indirimbo imeze neza cyane, iryoshe, iririmba yantambika vyatari imeze fresh sana, bagende bagushigikire cyane. Niyo mpamvu ngire mpamagara abakunzi banje bose, abantu mwese munkurikirana imbuga zanje zitandukanye ndaza ko bipostinga. Mugende kuri YouTube mwandike Bikita muce MKita. Ya BMKita mumushigikire, mukore subscribe, hama nawe abandanya atera imbere. Turashaka kubona abantu benshi na cyane cyane bariko baradubuga bateye imbere kubera twasizemo ingufu zigiye zitandukanye. Bikita, wakoze indirimbo utubwiye ngo ntubona uburyo canke ntuzi ngo udosubira gushora indi ndirimbo ryari, ariko James Rusako sinzi nimba noruvuga canke norureka. Rusako kweli. Kwasi nkunda urusako kweli. Ariko nimba waje mu kino gisata c'umuziki utegereza kwemera insako kubera ko ziragwiriye ni nyinshi. Ndabimenyereye sinkunda urusako vraiment. Okay, Bikita, nakaye kano gatwengeje kamaze kuba kuri Bikita. Gatwengeje? Je kintu ca mbere namashira imbere gitwengeje. Ni Imana yamfashije nkagira ngaha. Ariko ariho utuntu tuba ku muntu personnel mukavuga ati sha kajya kantu ko kambaye ko kweri. Gatwengeje? Ni kuvuga iyo uvuze ikintu gitwengeje ikintu cakunezereye. Je kintu ca mbere cyane ayo nakantu kakuba ko nyine kavuga sha kano kweri bikagutwenza. Ya je kintu ca mbere cyane nkwengeje n'ubu nguma mvuga. Icantwengeje Nje navuga ko ari Imana rije nk'ubu hari n'umuntu janzi yambwiye, hari umuntu ryari reka mbere shaka ndabivuge, hari umuntu ryari yambwiye ngo asha umuntu kuri gusa nyene wiyo ruguru nyene tuva hamwe, yambwiye ngo ubu ntawo kumenya kwere ngo umenganturu wacu, gusa nyene n'uwo muryango wacu nyene ambwira ngo umenganturu wacu, mugo je birangiwera cyane ko bariko barambona kumenga biciye kwe nubwo atama telefone benshi bafise ngo bagome babibona bino turiko turakora, mugabo birabanezera cyane iyo baciye nk'abantu bakamureka mu telefone nka jewe nk'uko birabanezera cyane muri make. Rero je canezeye nuko je kuba ndi MKita ukunyene umbona jewe, kubera wenda kujanye muhira wewe wotangara, zoze tujane muhira urabe nta ngorane, we muhira wotangara. Notangazwa ni kampore ni baronka kanya tuzojana. Ego mbwira ikintu cyo ntangaza sa mbwira ikintu cyo havura kintangaza ubuzima tubayemo, kubera wowe ukibona muhira bakwakira bo tuvukana uvuga ati abo muravukana abo murazina
samugoje nk'ubu ndabitahura naho ngenda muhira ndabitahura ko ndazi ubuzima bwacu ndabizi kabisa. Niyo mpamvu ngirenda gutera intege bro, kora cyane ubuzima no gukora. Ndifuza twese abajene ndifuza kubona dukora tugatera imbere, kubera ko ni bibi kuvukira mu muryango hama nawe ukazocuba mu buzima bw'ugiye muryango wabayemo, ahubwo wagakwiye kuvukira mu muryango nawe ugashira kitafari giwawe umuryango ugatera imbere ku mpamvu zicyanke ziriya. Niyo mpamvu courage sana, uzi kuririmba, ahubwo shiramo umwete cyane no buserieux kugira ngo tubone BK yateye imbere cyane. Nimba utacu utangura kugara nk'abandi. Merci beaucoup. Umwete ndawufise ni jewe niyandikira, nta muntu anyandikira. Nibaza ko ndose ingene nshobora gukora nokora canke nawe uzuramfasha. Nese mbona ufise kamera none uramfasha kweri, ivyo babyiza cyane. Nanje baramfasha gufasha umaristi orosha. Ni ikintu kigoye. Okay, BK tagira rero akantu kanyuma, urabona imagine ntagira kirasa neza cyane. Gira akantu kanyuma wobwira abakunzi bawe muri rusange, canke ubutumwa wohereza abakunzi bawe n'abakunzi ba Senga Media TV n'abakunzi bawe aba Aloys the Sniper, kugira ngo babandanye baba satisfait n'ibikorwa byabo. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwemeye ko zomfasha kuja ku mbuga zanje, mukakora subscribe, mukana partage ku bandi kugira bashobora gukunda ibikorwa byanje. Mwebwe nyene mwebwe mushobora no kuza murumviriza indirimbo yanje. Reka ndabashimire cyane gose, nongera ndabasaba kajengire ko nsaba mbere n'ubufasha wanashima. Ushoboye kumfasha arashobora kumfasha kugira ndabe ko umuziki wanje ushobora gutera imbere, ntugarukire ngaha kuko naje ubwanje ari amwe ugarukira ngaha numva vyombabaza. Ivyo mbabaza cyane kweri. Ariko ako karuvuze ko gusaba ubufasha, je ngirageje kuraba mbona umenga mino misi uriko urashigikirwa. Sinzi yo kubibona kubera ko bawatumiye mu biganiro bigiye bitandukanye, uriko uravugwa ku mbuga zitandukanye. Mbona umenga uriko urashigikirwa ku rugero ruhagije. Sinzi nimba nawe ubibona. Aho bigeze sino bigaya vraiment. Aho bigeze sino bigaya. Nibi ntavyo narinzi ko byoshika. Ubwo ndabishimira Imana kweri. Navuga ati rero mubandanye mumfasha, niko nabivuga kubera urumva ubufasha bwaratanguye. Mubandanye mumfasha, ubishoboye ushobora kumfasha. Okay. BK reka rero ndagushimire bro. Ego murakoze cyane. Okay, abantu banje bakunzi ba Senga Media TV, jewe ndumwe mu bantu bakunda kubashimira cyane bivuye ku mutima. Niyo mpamvu nubu ngarutse imbere yanyu ndabashimiye, kandi bivuye ku mutima kubona mwama mufata umwanya wanyu mukadushigikira, mukabana natwe umunsi ku yundi. Ibiganiro byacu mukabera bamuri benshi, mukabihanahana. Umugani wa Gredias ngo in your force, kubagira n'umugisha mubanaye mubana natwe muri byose. Imana ibane namwe kandi Imana ibahezagire cyane. Je ntwa Aloys the Sniper, ndabakunda cyane bivuye mutima. Nizera yuko muzokomeza kandi mukaba muri kumwe natwe. Genda ku mbuga zose, cyane YouTube wandike BK mu mushigikire uwo mutipe. Ndashaka kumona yateye imbere, mwagiye mukora abandi benshi bagiye batandukanye, nawe kubera iki rero mutobikora. Genda mushigikire, ndashaka kumona nawe yateye imbere kubera ingufu zanyu cyane kubera uburanga mutima bwanyu. Imana ibane namwe muri byose kandi Imana ibahezagire cyane. Naho ubutaha.